yindi ngendo ijya bavuga ngo mu nyankire ijya n'ingendo mbi. U Rwanda rurakundana n'ibihugu bikundana n'u Burundi, u Burundi burakundana n'ibihugu bikundana n'u Rwanda, kandi n'u Rwanda ntitwankana, abanyarwanda n'abarundi ntibangana. Hariho abantu baba bafise politike idahuza na politike y'ikindi gihugu. Nk'ubu bahora bavuga ngo urubibe ngo rw'Uburundi n'u Rwanda birurugaye. Uyu munyamakuru waganiriye na Perezida Ndayishimiye w'u Burundi yatangiye avuga ku mateka y'uyu mugabo. Yatangiye avuga ko uyu mugabo avuka mu Burundi ndetse yavutse mu mwaka w'1968, yavukiye mu ntara ya Gitega, avukira mu Burundi. Uti yize amashuri abanza ndetse yiga na segonderi, ariko ageze muri kaminuza ntabwo yabashije kuyisoza neza, ahubwo mbere yo kwisoza yabanje kujya kurwanira igihugu. Nyuma yo kurwanira igihugu nibwo yagarutse arongera akomeza kaminuza yiwe. Uyu munyamakuru twese cyane yahise atangira kumubaza ikibazo cya mbere. Yaje kumubaza ibibazo byinshi bitandukanye, hari n'ibyo Evariste yasubije neza, harimo n'ibyo yasubije nabi ku buryo abona ko umunyamakuru atishimaga, ariko hari n'ibyashimishije. Hari ikibazo kirimo cy'uko akunda u Rwanda ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Tugarutse ku kibazo cya mbere yabanje kubaza Perezida w'u Burundi Evariste, yamubajije uti ese ujya kuba perezida w'igihugu zari indoto cyangwa ni ibintu bisanzemo? Nta muntu navuga ko atawubirota, mugabo icyo wamenya nuko umuntu wese, umuntu yitwa umuntu kuva aremwa Imana imurema ari uganza. No mu ijambo ry'Imana biranditse, Imana yavuze ngo tureme umuntu kugira ngo ace aganza iyi si. Numva nta muntu n'umwe ataganza. Ibi rero byo kurongora abandi, je mparavuga yuko nta n'uwirwa arabirota, kuko umuntu wese abashoboye kuzorongora abandi, nturinda kubirota rero. Ariko hariho ikiba gikomeye. Nka jewe hariho abigeze kumbwira, bambwira ngo wewe ngo niwe uzoba ngo umukuru w'igihugu. Uwo yarabimbariye nace ndamubwira nti icambere kizira kiraza no kurota ubu umukuru w'igihugu, kiranazira, kuko namabanga kubona mu miliyoni 10 zingaho ushobora kuba uri umwe, ugiye kubirota wohavugwara mu mutwe. Oya, kirazira kuko woco uhava ugwara mu mutwe, kuko ni ibintu atawumenya ko yobishikira nuko bishikira. Tugaruke ku kibazo cya kabiri. Ku kibazo cya kabiri yamubajije uti se Perezida, demokarasi warwaniye niyo Rwasa yarwaniye? Demokarasi warwaniye niyo Leonidas yarwaniye Rwangoma? Ese demokarasi warwaniye niyo Hatunga Imana yarwaniye? Isamusubiza byihuse ati demokarasi ni imwe, ati kandi tugiye kurwanira ikintu kimwe, ariko nyine buri wese afite target y'ikintu agiyeho. Demokarasi ni imwe. Demokarasi ni intwaro y'abenegihugu iharanira abenegihugu nyene, itwarira abenegihugu igaharanira abenegihugu. Rero umwe wese aravuga ati je ngwanira demokarasi, mugabo ugasanga umwe demokarasi uko ayumva umenga n'iyindi nzira. Uzokuva nk'abantu bakubwira ngo demokarasi ngo irangwa n'imigambwe myinshi, naronde aho vyanditse ndabibura mu bitabo vyose, ntibavuga ko demokarasi bingana n'imigambwe myinshi. Muga demokarasi bisigura ko umwenegihugu wese afise ijambo mu gihugu, ashobora kwitorera indongozi kandi akaronka ingene ashikiriza ivyiyumviro vyiwe, vyaba ari akamubakiye canke ariko ashikiriza ivyokorwa mu gihugu. Iyo niyo demokarasi. Rero umwe wese avuze ati je nagiye kurwanira demokarasi, ico tuzi nuko atayari ihari. Twari twagize umwizero, amatora atanguye mu 1993, uwo mwizero ucupfira aho nyene, ico bita kunigirwa mu meshi. Nuvuga kubera bari banize demokarasi, bari bakoresheje ibigwanisho, vyaje biboneka yuko ata demokarasi izogaruka atari uko habonetse abahangana nabo banka demokarasi. Nico gituma rero twaciye tuja ku rugamba. Umwe wese rero arazi, y'abagwasa, y'abanyangoma, y'abande, nta demokarasi yari ihari. Yavuga ati ntegereza kuronka demokarasi. Mugabo iyo maze kwishikira, hariho abantu ushobora kuvuga ati je muri demokarasi nshaka ko nzoca ndonka ibi, abibuza agacashavura. Nturubone rero nk'ubibuza agacashavura ngo cuvuga ngo ntiyagwanira demokarasi. Erega ni abantu bariko barakora igikorwa bararabe inzira imwe, nivyo duha tuvuga murashobora gusangira urugendo mudasangira urubanza, mukorera imodoka mugiye Gitega, umwe agiye ku maziko, uwundi agiye gusaba irembo, uwundi agiye mu bugeni. Mushitse Gitega umwe wese yururutse, ugiye ku bugeni yigira ku bugeni, ugiye ku maziko aja ku maziko. Murumva rero iyo ugiye ku bugeni asanze bwasivye uko yashaka kunywa cyane ntanywe nkuko yavyifuza, kaya avuga ati tugende hakiri kare bashaho turaja kwimenya. Ivyo birashoboka, aja ku bugeni ugasanga wewe baragusivye. Ikindi kibazo yongeye kumubaza ati se ko ujya ku butegetsi wahise ushiraho umuntu
ugomba gukurikira cyangwa ugomba kuyobora, ati wowe washyizeho kugira ngo ayobore leta ari we General Bunyoni, ati akimara kuvaho yahise ajya gufungwa, ati se ko nyuma yaje gufungurwa ati byagenze gute? Undi nawe yahise asubiza cyane ati kubanza kuraba mu mategeko agenga igihugu n'ibijanye n'ibitabo mpanavyaha n'ingene bigenda mu guhana ivyaha. Burya ku bwa ngingo nta bantu baba bakwiye kuba imfungwa ku bwa ngingo, muga kubera iki umuntu bamufunga bamushyira mu ibohero kugira ntabandanye akora ico cyaha, kuko abandanije agikora ni nk'uko nta butegetsi bukingira bene gihugu baburiho. Rero iyo abantu bari bafunzwe burya harakurikiranwa inyifato yiwe ingene yigenza hari yafungiwe, baguma mukurikirana ntibigira muheba. Hariho igihe rero ashika ku gihe atakira umuntu ashobora konona wa mutekano wa bene gihugu adasubira gukora ca gicumuro. Nibajya rero uhoza wumva bavuga ngo turabahaye ntuzeye navuga nti kuva mu nyororo vy'agateganyo, kuko baba babona yuko ataco aza konona. Hariho n'ubundi usanga nk'amagara mukitse ku buryo atakigira inkomezi na zimwe zo gukora ikibi. Niba abandi wumva bavuga bati none nk'aba nk'umuntu agwaye mu mutwe waguma mu ibohero ariko arahanwa, kandi nivyo rero hano umuntu agwaye mu mutwe. Nuvuga rero ico kuba kiriho mu bijanye n'amategeko agenga ibihano biriho, nico gituma umushikiriza amanza akizigenza arashobora kuraba ko niwajeje kuguma kurikirana abafungwa akabona ati uyu unaho yo kwitahira tuzoguma tumukurikirana ntacagiye konona. Kandi warabonye ko nawe nyene rega ni nkuko n'ubundi atafise umwidegemvyo, kuko baramubujije ko adashobora kuja ku kibuga c'indege, ntashobora kuja hanze. Umva yuko atamwidegemvyo aba afise. Ku kindi kibazo yongeye kumubaza ati se kuki ukigishika ku butegetsi ukigira ku butegetsi washyizeho porogaramu y'icyo bita rwaruka, atari ko abo tubona bose washyize muri iyo porogaramu ko bose bifitiye intumbero yo kwigira hanze, ati se no kubera iki? Nawe yahise agusubiza mu ncamake aramubwira ati burya gupagasa n'umugenzo, burya n'abazungu barapagasa. Je naravye abantu bakora muri aya bavuga ngo amashirahamwe y'abagira neza, urazoraba uzobonamwo urwaruka rw'abazungu. None kuko badakora iwabo bagaca baza gukora i Burundi. Umuntu kenshi bavuga ngo aho kuyibondo uhita iwanyu, kandi abantu bafise impano nyinshi. Urashobora gusanga nk'ubu nkaha twasanze kugira ngo dushobore gutangura novuga nti kwogorora, nuko twobanza kurondera ivyo turya tukajukira uburimwe n'ubworozi. Hariho udafise iyo mpano avuga ati je hajya si iwanje, ati nihagera ko mwimba ubutare nzoza, cyane mwahagera ko hagira iki nzoza. Rero jewe ntibintera ubwoba iyo mbonye abantu bagiye hanze. Kuva kera narindi Bugande baraja Bugande kurobera abantu uhora wumva ngo imanamba, ivyo ni ibintu bisanzwe cyane. Ahubwo no kuraba ikibabaje n'abantu bari gukorera abarundi bagaca banka kubakorera. Muzobona abo Uburundi bwigishije bakaba baganga, baheje kuba baganga ibihugu bikenya baganga bigaca biza kubatwiba, bagaca bigira ngo babaha amahera menshi. Muga yibagiye amahera yatangiwe kuva agitangura amashuri mato mato. None ajya yarayishuye ko avuze ngo agiye ngo aho bamuha menshi, novuga yuko ni nk'umusuma hajya abashaka umufuko ronka amafaranga. No kuvuga ntazi cari cy'igihugu. Kubera iki? Reka nkubwire nk'ubu je ndaguhaye umutahe wo kurima, nkaguha amahera yose ukarima n'isuka akaba ari jewe nayiguze nkayiguha ugushikaho urima umurima weze. Twumvikanye ko uwo murima weze rero uzoca nije nzowugura kandi uzosubiza ya mahera nashiramo. Hama ugaca uvuga ngo je ndaguhaye make, urumva uriko uranyishura ya mahera ngo je ndaguhaye make, ugaca uhitamo kugurisha ku wundi mudandaza, ntugurishe wanje ngo we waguhameshe uko nta hera yashizemo. None aho ntubura umusuma wewe, ntiwumva ko unyivye, kuko ntiwigeze wiyumvira ko umutahe wose wakoresheje kugira urya wundi aze kugura iwawe ari uwiwaje. Bajya rero bagenda n'umutima wo kudakunda igihugu, ico ni cambere, kudashaka gusubiriza mu nkoko uwari yaguhaye. Urumva rero nta kintu kibabaje nko kwimwa guhaye, ni birababaje cyane.
nk'abaganga baca kwivurira abafaransa birababaje ukazibona yaciye agenda hariya ubundi agiye hariya bakibagira amahera aba barundi babatangiye abo rero nibo bitanezera na gatoyi mugabo nabo nyene iyo baba nk'ubu bakavuga bati jewe urabona nari nigiye ivy'ubwarimu none urabona sindaronka ikibanza cyo kwigisha none rero ngira ngende gupagasa nzosuma nzana aho bari mwiza cyane kuko avuga ati akazi ni nk'akandi igikuru n'ubuzima ndagiye nzosuma hanyuma zare mu gihugu bajya muri diaspora mbona ariko barubaka gahanda ndacyoherwa gose kugira ngo cyera avuga ngo mutegereza kuza igikuru no kumva ko afise iwabo ataha kaza mu buruhuko akongera agasubirayo hanyuma rero abahinga dufise bari hanze bakumva ko nabo bakwiye kuza gukora igihugu kugira ngo gitere imbere nka kibijya bihugu barimo rero Jesse ndavyita yuko abagenda mbona kubera ubukene. Umunyamakuru yongeye kumubaza ku kindi kibazo aravuga ati se ko twumva urubyiruko rumwe na rumwe ruri hanze za Uganda za Kenya za South Africa cyangwa ahandi hagiye hatandukanye kuki mutagiranye amasezerano nabo ngo babeho neza nkuko bavuga ko babayeho nabi nkuko abo mu bihugu byo mu Barabu twumva ko babayeho neza. Perezida Evariste yasamusubiza byihuse no mu bihugu by'Abarabu muranumva ingorane avuga none vayo witahira iwanyu nuvuga si kibazo kijanye n'imigenderanire igihe naheruka urazi ko twanabivuganye n'umukuru w'igihugu akavuga ati ahubwo turangere tugira n'amategeko mugabo none ntibari bumvise ibyo tuvuze tw'abakuru b'ibihugu baca bumva ko bakwiye kubikurikiza mugabo hariho ikintu cishari n'inzigo mu bantu aravuga ngo umunyamahanga arantungiye ko ati subira iwanyu inzigo ikaza ngamubara muri kuravuga ngo hari amasezerano nabanyere namambona ngo ndafise ingorane bagira banyice ikintu je ndababwira nti hagiye ucumenya yuko wararondeye urondera nabi warondeye hatariho ko nyamakuru yongeye kumubaza ku kibazo cyangwa ku kintu kijyanye na Burundian Airlines byihuse cyane yasamusubiza aramubwira ati rero ndakunda abantu biha igicapo bashaka gushikako kandi bakaguma arico bariko Ethiopia cyo nakunze bamaze kwiha igicapo bose wo muhura ntegereza gushika haje acaha araza hariko araja karakajaye Uburundi nta kintu nakimwe nabonye Ethiopia ifise tudafise uravye amabarabara ibisagara ko barubaka ndabaza none mwebwe amahera yakuraye wahanyene none ko ataco mufise tudafise ni igiki nimubwira kantu muba mufise arambwira ati mbere twebwe ati twe twahereye ku butara atatari nabwishe bworoshe ati nzaha ati uturinjiza amahera arengeye bijya vyabije ubu aravuga ati tukiri barabara bivuye mu bikorwa vyabo twebwe uvuze ngo twimbiza habo mwayimbashira mu mfukiwe ubundi mu mfukiwe none tuzozishora ryari amahera y'ubutare twari kuca indege niyazoja kunagura Burundi Airlines none mwe mufise iki mutagiye gukora erega ndakubwire niba bushaka gutunga Imana yarabiremye byose biraha mugiki kunaniye no umutwe kuwukoresha n'aya maboko kuyakoresha nushaka indege ibikora indege byose biri ngaha ubwo butare urabushora urimye irivu rivamo ibintu byinshi nta kintu na kimwe tudafise cyoshobora gutuma dutera imbere mu mbono kazoza ijya Burundi Airlines itegerezwa kuba iteye imbere dutegereza kuba dufise ikibuga c'indege ibugendana kuko Gitega n'umugwa mukuru wa politiki abantu benshi bazoshikiraho tukiri muri ico gisata nyene c'indege ya ndege rero umukuru w'igihugu iracari muri gare ati nihirigende Madrid yisaga none habuze kibasi ngo bapfume bayidandaza ku biro hanyuma abarundi barabe ukuntu babigenza begeranya amafaranga ico cimvira uvuze nari nacimviriye zavuga nti abarundi ndabazi barakara bavava nabaririnde abarundi barakara abarundi bariko barakwagiriza ntugire ngo baroroha nandega abarundi ntibambwire bati twikoreshe iki kuko urumva itegereza kuva Madrid igende mu Bwongereza kugira iveho itegereza kuba ifise amadokima warafise amadokima twaramubuze n'ubaguma yerera hanyuma ikindi naco abakurikiranye iyo dossier iyo ndege sitwebwe tuzoja kubaza ujya wabo muri ACB wari chef de cabinet nawe umubajije ngo jewe ngurumva ngo ababikurikiranye ngo ni anaka ukabona uwo naka yari umukonsire
ubona kakakubwira ngo urumva ngo indege ngo twaciye tubona yuko yoza iyo nyene ariyo iziritunganya ntuzeye entretien yayo ikaba ari amahera iciye ati nico gituma twayijanye tugomba abayicisha amahera bati twaciye tuyiha abayicisha amahera abo nabo bavuga ngo twayigurukishije rimwe duca dusanga ifise defo niho twaciye tuvuga tutabanze bayikore tubwiye abayikora ni mu Bwongereza mugabo nabo bari Madrid ringaho rero turaciga mbega bizogenda gute kugira ngo ije gukogwa baza kurungika intumwa urazi abo baza kurungika i Madrid ingene hangara reka umunsi umwe najewe navuze ntubwo ntibabeshe iyo ndege irabaho rero yigeze kubivuga uko nyene noya ni chef de cabine niwe ntumye nimuhitanane nabo muri ASB mu kibuga c'indege mugende jewe ndavyemera ari uko mungeretse buti twikoreyeko bacagenda emwe barakamera hazana tu video byose ni drapo y'Uburundi neza erega mwene uko arigiye kwibivira yuko uburongozi bw'igihugu ari Imana ivuze iti iki kiraba gice kiba Imana kuko rivuga iti iki kibeho gice kiba mukamwana w'umuntu avuga ati have nkore ndariko nashaka kuri iki. Uyu munyamakuru yongeye kumubaza ku kibazo kiri hagati y'u Burundi n'Abanyarwanda amubaza uburyo nyine bakumvikana cyangwa bagirana urukundo kandi harimo ibibazo bitandukanye. Perezida byihuse cyane Evariste yahise amusubiza ngo none u Rwanda ntiduhurira mu manama y'ibihugu byo mu karere bya Afrika cyangwa ku isi none ntiduhura twese reka mubwire nk'ubu tuvuze tuti tugira dushigikire umukandida none u Rwanda rushigikira natwe gashigikira twese rugashigikira nuvuga hari ibibazo tudashobora kujana mu bindi bihugu kandi hari yindi ngendo ijya bavuga ngo mu nyankire ijya n'ingendo mbi u Rwanda rurakundana n'ibihugu bikundana n'u Burundi u Burundi burakundana n'ibihugu bikundana n'u Rwanda kandi n'u Rwanda ntitwankana abanyarwanda n'abarundi ntibankana hariho abantu baba bafise politike idahuza na politike y'ikindi gihugu nk'ubu bahora bavuga ngo urubibe rwo Burundi n'u Rwanda birurugaye abanyarwanda je ndabona birirwa ngaha none baca mu ndege none mu ndege no surubibe canke bagaca muri Tanzania murumva urwo rugendo kwiriki barinda kuzigura kandi boca hafi nibo bavyigiriye mu ndege urabona umuntu heruka indege umubona uramuharura neza n'amano kayaharura ukabona ko adashobora gukora n'ikibi mugabo wuguruye hajya ku rubebe rw'u Rwanda kuva mu Cibitoki gushika hari Muyinga umenya yinjirira amaja ko hose huguruye nico gituma hajya ucuhugara ugacuvuga uti ingo uce aho tuvyumvikana ko urumva u Rwanda ntituvyumvikana ko ivyerekeye abagizi ba nabi baza gutera u Burundi n'ubu u Rwanda rurabugururira bo bakaza gutera u Burundi muga nta Burundi burigira bwugururira umuntu aja gutera u Rwanda ariko inzego zo kwibona zirahari zo gucunga imbibe hama uruja n'uruza rukabandanya sawa abarundi miliyoni 12 tubatondeshe kuva hariya kuruha turabe ko boshika imuyinga hakabora irembo risigara ingere ducunga uzobimenya umunsi baje mugwa mutwo kugurura wosanga bari kwagutera ngahanya kumaza ku kibazo kijyanye n'iturika ryabayeho mu bubiko bwa gisirikare mu Burundi perezida nawe yahise asubiza byihuse aramubwira ngo ingorane abantu bakunda kugira iminsi yose iyo habaye ikintu hariho icyo bita ama hypothèse kwiyumvira mbere kugira ngo ahantu hashe bishobora kuva ku iki bishobora kuva kuri iki bishobora kuva kuri iki bishobora kuva kuri iki hariho abantu rero kenshi babonye ikibi iminsi yose uca usanga bavuga ngo ni ibi mu Burundi bavuga ngo urupfu n'imfane birajana nagara aho hajya kwata muyaga nkuba ubayo je naratwaye kya gisata kiraba ibijanye n'ibigwanisho urabizi ni ibintu nzi n'ahantu naguma ngendera ndahazi ikintu cya mbere kizira ahari mwene bijya nta muyaga nkubuja mugabo isanganya ryo gusha so Burundi gusa muramaze kumva n'ibihugu nta gihugu nakire kitagira basanganya ahubwo bitaragushikira burashimira Imana utimana nirahatswe bwijuru ko bitarashikira ega vyitwa isanganya ntiritegurwa rirashika rero hajya
twebwe tumaze kubona hajya twaciye tuba nta muyaga nk'uburiyo ntaho byari kuva mugabo amasanganya yo gusha araba kwishe ngo akararo gatoya urazi yuko umucanwa ushobora kuva mu giti utacanye umucanwa ku giti gutya bagira iki si frotema ugize gutyo frota umuhini ku wundi muhini wisuka umucanwa ntuza ikibaho cumye none bijya subirwanisha vyumye kandi bifise ibintu bisha n'ingoga nuvuga ubushuhe ahantu hashushe cyane birashoboka ukazibona nka kimwe kiraturitse kubera ubwo bushuhe gituritse gacaye turitse ibindi ibyo birashoboka hajya rero iyo bibaye twebwe ico dukora duca rutangura amatohoza neza yimbitse amatohoza uyatanguye umunsi ntubuyahejeje uragira buke buke urabaza bari bahari twebwe tubaza buke buke umwe wese akavuga ivyo yabonye undi vyazi tumaze kubona tutabibona niho duca tutakwimvira tuti tuje mu bintu fiziki nko bukimvira bebwo ntiho baharabaye intuguta bigatugutirana hakaba kimwe nko gica explosa kikaca explosa bit umva ivyo tubigira tuza turiga buke buke kumubaza ku kintu kijyanye no ku matora cyangwa ko yimva ku matora mu gihe mu Burundi babura umwaka ugera kuri umwe kugira ngo bongere gutora president Evariste president w'u Burundi yamusubije byose cyane amubwira ati burya kubona mubazanya mugahana ijambo hajya je ndibuka kugira ngo je bashira imbere ugira izina ryanje ryavuga ngo wowe ngo ndayishimiye Evariste babanje kuvuga bati ni umuntu abereye gutwara Burundi yoba ameze gute bakavuga icyambere cya kabiri cya gatatu cya kane cya gatanu bahejeje bakavuga bati ubereye gutwara Burundi yoba kwijibi turabe ninde afise amanota menshi kuri iki ninde yoronka amanota menshi twebwe ega bashoboye kuba bakuru b'ibihugu ni benshi baruzuye urashobora kuvuga uti reka rero turabe iki cyambere rondeza nk'umuntu yoba uwa mbere muri ico ninde bakavuga bati turavye naka ntawo murusha kuri iki ukaja mu ca kabiri umuntu yoba uwa mbere ninde gasubira ugasanga wewe wabaye uwa mbere kuri iki wabaye wa gatanu kuri iki ugasanga wabaye w'icumi kuri iki cyangwa wabaye uwa mbere kuri bitatu mugabo ni vyinshi ni 10 na bingana ni vyinshi hama rero muri ivyo hari imwe cyo kuba warafashe umuheto oya bijya n'ibintu bihera ivyo gufata ubuheto aya vyaraheze ntibakibiraba ubu bararaba icambere gitegeza kubamwo nuko ubura umuntu umaze kugira uburambe mu bintu bijanye n'ubuzima bw'igihugu ico kirumvikana ntiwofata umuntu igifata mbeba ngo cuvuga ngo genda ngo twari igihugu rero nta ibihari umuntu atarya ibiturire biboneka ko no mu bantu atakunda kurenganya ahanura abantu umuntu usanga n'abandi bamwikora ko bavuga bati mpanura vyogenda gute none ntawe murongozi mwiza arategura umusubirira nta uri kurabona kavuga uti ari ejo canke hirya yejo n'ikindi ndabona ko ashobora kuzomusubiriza gutegura bimeze gute none kuva mu 2020 wowe sinariko ndagutegura ubona ubu uravye aho ugeze woshobora kuba umukuru w'igihugu none wankurikiranye rega gutegura no guhonyera mu makanda uraba no kuvuga yuko igihe cyose twari ko turakora bijya vyose nakora ivyiza nakoze kuko ari sembo zibiri sindimana ivyiza nakoze byoshobora guha icitegererezo ubundi muntu ku buryo abigendera none nk'ubu ntabo wowe urabona bagendera nk'ivyiza wabonye nkora ugaca uvuga uti urya nawe nyene yobishobora urya bishobora bibi navyo nkora ugaca uvuga uti bijya ntavyo yokora urya ntavyo yokora urumva ateranije bimwe vyiza nkora agaca agira n'ivyiza akora je ntakora urumva ko abanduta kandi jewe ndakunda umuntu nk'ubu yoza avuga ati wewe burya watanguye kuzama tuteri yindi ntambwe akaza nawe nyereka ko afise akarusho je nemereye nka Yohani niwe yavuze ngo ni bakwiye gukora nanje nkagabanuka aho niho havukubita ifufu kavuga uti nijeyo ntawo iyo makubita ifufu mba narataye kubita amapfufu kuko erega dusigaje
reka nta mwaka usigaye w'amatora je nuko bamuga ntakunda ibiti je sinkunda ivyicaro, nkunda ibikorwa.